Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe Idahita TV na cane abakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga gisanzwe gicishwamwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze muri kino kiganiro cacu rero cuno musi kugira ngo dushishikare kuganira ku vyerekeye amagara meza, ivyodufasha kugira amagara meza. Tumenye ivyo twokwirinda, tumenye ivyo tworushiriza kwitaho, kwitwararika no gushira mu ngiro kugira ngo dushishikare kugira amagara meza. Amenyo ni kimwe mu bihimba Imana yaduhaye, kandi kubaciye ku ntebe y'ishure nizera yuko muri ya myaka ibanza mu wa gatatu mu wa kabiri hariya muri primaire, nizera yuko mu cigwa menyesha ntara mwize kimwe n'ivyo gifasha kw'amenyo adufasha guhekenya ivyo dufungura, ibintu nyene nk'ivyo. Akamaro k'amenyo ntawohava agacebamwo. Hanyuma mugabo kandi aya menyo iyo umuntu azubaye hariho intambamyi zishobora kuhaba zifatiye ku vyo umuntu afungura, zifatiye ku kutamenya, zifatiye kuri vyinshi tugiye kuzovuganako mu kiganiro cacu c'ubutaha. Twagomba turabire hamwe rero mbega amenyo rero ivy'ingwara z'amenyo vyifashe gute, kuko hari igihe umuntu abona umengo biracashoboka azomera ayandi, canke ugasanga hariho ivyo umuntu ariko arakora mugabo ntamenye yuko burya we ubwiwe ariko arisamburira kw'amenyo yiwe, ariko novuga ngo araba umwansi w'amenyo yiwe. None rero twagomba turabire hamwe muri kino gice cacu cuno musi kugira ngo mwumve neza uburemere bw'ibibangamiye bihanze amenyo yacu. Hariho indwara novuga ngo y'ibungwa ry'amenyo, twovuga ngo ni la carie dentaire mu gifaransa. Iyo ndwara ni imwe mu ndwara zibangamiye amenyo kw'isi, kandi ibiharuro bigenda vyerekana yuko abayigwaye ari benshi cane. Urashobora kuba kumbure utaruzi yuko iyi novuga ngo ari nk'ikiza, ari problème de santé publique, ari novuga ngo ikibazo gihanze amagara y'abantu hirya no hino kw'isi. Ariko ngahayi turavye ibiharuro OMS igenda yerekana, ngahayi bivugwa yuko OMS yemeza yuko imiliyaridi hafi 3.5 z'abantu bashoboye kumenyekana muri vya bitabo vyo kwa muganga. Murazi ko hariho abatamenyekana muri biriya bitabo kubera yuko bataja kwa muganga, bagwara bakagwarira iyo ntibaronke uburyo bwo kwivuza, hanyuma rero novuga ngo ntibamenyekane. Abashobora kumenyekana rero OMS yemeza yuko izo miliyoni 3.5 nako imiliyaridi apana miliyoni, munyumve neza, imiliyaridi hafi 3.5 z'abantu ngo bagwaye indwara zo mu kanwa hamwe n'indwara z'amenyo, kuko mu kanwa n'amenyo vyose birajana, les maladies bucco-dentaires dans le monde. No kuvuga rero ngo abo bantu bangana n'ibice hafi 45 abo bashoboye kumenyekana. Turavye rero amikoro y'abantu tukaraba vya bihugu vyacu novuga ngo bikenye bikiri mu nzira y'amajambere, usanga amikoro ari ibintu bibayabaye, muca mwumva yuko batamenyekana nabo baraba benshi, mbere bakaba bona sumba kumbura ngira ngo abashobora kumenyekana. Turazi neza ibihugu hirya no hino usanga kumbure bifise amikoro make, haba muri Afrika, haba muri Aziya, haba n'ahandi hirya no hino kw'isi. Hanyuma kandi OMS irabandanya ikerekana neza yuko abakuze, abafise novuga ngo babandi barenganye igihe co kumera ayandi menyo, usanga ari hafi ngo imiliyaridi hafi 2 ngo z'abantu bagwara ayo menyo, kandi ngo ntavugwe neza. Ugasanga n'abantu bayarwaye ntiyavurwa, bikaza kumenyekana bitevye bigeze kuri stade novuga ngo iri avance. Nizera yuko kino kibazo ata muntu akwiye kutacitaho no kuticwararika, kubera yuko natwe ngaha muri pharmacy twama twahuye n'abantu benshi bafise ivyo bibazo vy'amenyo. Ugasanga rero araje ngo iryinyo riranyishe muganga, none wumfasha iki, mbega wompa umuti w'iryinyo.
ibintu nyene nk'ivyo, ububabare yaraye ataryamye ugasanga umuntu nyene arahangayitse, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma kandi ngaha berekana yuko ngo iyi ndwara z'amenyo, izi ndwara z'amenyo harimwo indwara wumva y'ibungwa ry'amenyo ngo ntifata abantu bakuze gusa, kuko ngo ibiharuro by'abashoboye kumenyekana bangana n'abana hafi imiliyoni 520 mw'isi, hirya no hino ku isi, ngo bibonekana yuko bagwaye indwara zo kubungwa amenyo. Kandi nibaza ko ibi no ngaha iwacu birakunze kwibonekeza, aho abana usanga amenyo yarabunzwe, murazi za mbombo, murazi ya mashokora, bya bintu birimwo amasukari, abana usanga kumbure bakunda kuza baragirane, kuza bararya, barahekenya n'imbombo, ugasanga rero ivyo vyose vyatumye amenya abungwa. Nibaza yuko kumbure mu kiganiro c'ubutaha tuzorabira hamwe ibishobora kubangamira ayo menyo bigatuma bigenda gutyo, tuzorabira hamwe kandi mbega umuntu yokora ikire kugira ngo afate neza, yantretene novuga ngo amenyo yiwe, kugira ngo ico kibazo c'ibungwa ry'amenyo umuntu ashobore guhangana naco. Hanyuma kandi iyindi novuga ngo ibindi biharuro OMS yerekana ngo basanze bisunze ivyo baronka mu maregistre, mu maraporo hirya no hino muri rino shirahamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu ku isi, ngo basanze amahera yashoboye kumenyekana abantu bakoresheje, bakonsumye, badepanshije kubwo izi ndwara z'amenyo ngo ari hafi ngo imiliyaridi 387 z'amadolari. Aya mahera yashize mu marundi ho nibaza yuko umuntu yabavuga nka wawe ngo akayabo k'amahera. Imiliyaridi 387 z'amadolari zarashoboye kumenyekana yuko zakoreshejwe hirya no hino ku isi, abantu bariko barivuza amenyo, abandi bayakuza, abandi bayahomesha, abandi novuga ngo bayogesha, kogesha amenyo, bahomora bya bintu by'amatartre biba byahomye hariya ku menyo, ibintu nyene nk'ivyo. Rero nibaza yuko ibi vyose bidufasha kumva neza yuko kino kibazo ari kibazo kidasanzwe. Hagati aho rero birashoboka yuko nawe ufise ikibazo c'amenyo, birashoboka yuko ufise iryinyo ryatobotse, iryinyo rikurya, iryinyo ryavungutse. Mpora mbona abantu usanga afata ikiyeri canke agafata ifanta agakubita kw'iryinyo, nkaca numva umengo ni jewe, umengo nyine noba nshize kw'iryo ryinyo, jewe sinobikora, nta nivyo nokubaho. Iryinyo riragoye, iryinyo rirazimvye, kandi naho worishirishayo burya iryo ushirishijeyo ryama ari iryo ushirishijeyo, ntereza ngo rimere neza kandi ugishimire nk'iryo wari kuba ufise ry'iwawe nyene waremanywe. Hanyuma kandi ugasanga rero izo ndwara bavuga ngo les maladies bucco-dentaires zo mu kanwa zibangamira n'amenyo, ugasanga abandi zituma banuka mu kanwa, ugasanga uhemeye ku muntu yohava aca yorwa, ugasanga hariho umuntu adashaka yuko muvugana ngo mutumberane, adashaka kumuvugira, adashaka kumuhemerako, akaba atobikubwira mugabo akaba yahangayitse. Ibyo vyose rero ni ibibazo novuga ngo vyerekeye izi ndwara z'amenyo canke izi ndwara zo mu kanwa. None rero uyu munsi munyemerere kino gice cacu tukigarukirize ngaha mu ntumbero yo kudashaka yuko cotwara umwanya muremure, mugabo mufate canke se mutware canke se mukuremwo icigwa c'uko indwara y'ibungwa ry'amenyo igisibije hirya no hino ku isi, igiteye isibe, ibangamiye abantu benshi, ihitana uburyo burebure, abantu benshi bahahangayikiye, abantu benshi bahagorewe, kandi yuko iyo ndwara naho wowe utayigwaye ejo ushobora kuyigwara, naho wowe utayigwaye abana bawe bashobora kuyigwara. Ugasanga rero kumbure ni nkenerwa, ni ngombwa, birakwiye kandi birakenewe yuko womenye ibitari bike mu biyitera, n'ingene umuntu rero yoyirinda, ibyo umuntu yokora, mbega yokora iki kugira ngo agwanye ibungwa ry'amenyo. Ngaha tuzorabira hamwe byaba ibyo umuntu yorya, byaba ibyo umuntu yoreka kurya, byaba ibyo umuntu yokora, ingene vyogenda kugira ngo ibungwa ry'amenyo ntiribandanye. Bakunze rero bayaga muganga, ikiganiro cacu cuno munsi
tukigarukirije ngaha mu ntumbero yo kuzokibandanya ubutaha turabira hamwe ikicigwa cacu kivuga ku bijanye n'amenyo. Mwebwe bashasha mufende kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo mushishikare kuronka ubutumwa bubamenyesha yuko dushize kwa amavideo. Hama mwebwe namwe musanzwe mudukurikirana muciye muri commentaire cyangwa kuri WhatsApp zacu ziri ngaha mu mwidondoro wa video cyangwa mu mwidondoro wa runo rubuga rwacu, tumenyeshe ingene mwakira ibiganiro vyacu. Mbega ni hehe twokosora, mbega ni hehe twogira ico twongeyeko, mbega birafise ico bibamarira kugira ngo ntidutambe twirorera, dushishikare kumva ivyiyumviro bitandukanye vy'abakunzi b'ibiganiro vyacu. Nimba hari ico bimaze kugufasha kubidusangiza, kubitumenyesha vyoba vyiza. Nimba hari ikiganiro wifuza yuko twotegurako naho vyoba vyiza ugizene ayo makuru uyadusangije. Jewe Janvier Manirambona nayo ntamanye namwe rero ndabikebanuye, duhure aho bukera mu kiganiro c'ubutaha turabire hamwe mbega nibihe bikunda kubangamira amenyo yacu canke nibihe bikunda gutuma izo ndwara zo mu kanwa zishobora kuba ikibazo kuri twebwe kugira ngo umuntu amenye ingene yozirinda. Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntamvura Idaheta TV, na cyane mwebwe abakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga gisanzwe gicishwamwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara, amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Jewe Janvier Manirambona sanzwe nteramana namwe mu kiganiro nk'iki no mu bindi biganiro bitari bike byaba ivy'iyobokamana duha ducisha kuri Ntamvura Idaheta TV. Mu kiganiro c'ejo harenganye twarabiye hamwe ibijanye n'ingene ibiharuro vyerekana ukuntu indwara y'ibungwa ry'amenyo yifashe hirya no hino kw'isi. Twarabonye yuko igiteye isibe canke igisibije ko abarwara iyo ndwara ari benshi kw'isi, baba abakuze baba n'abana, kandi ko ihitana uburyo bwinshi. Abivuza bashoboye kumenyekana muri rya shirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu kw'isi OMS, byabonekanye yuko bitwara amahera menshi cane. Abataravye ico kiganiro muze mukirabe. Uyu munsi rero nkuko twabibasezeraniye, twagomba turabire hamwe ama facteur de risque yoba atera iyo ndwara y'ibungwa ry'amenyo. Mbega nibihe bikuru vyoba bishobora kuba bizana namwo iyo ndwara, vyoba bitera iyo ndwara, vyoba bituma umuntu arwara iyo ndwara yo kubungwa kw'amenyo. Twarabiye hamwe mu kiganiro c'ubuheruka. Ubu rero twagomba turabire hamwe umugwi umwe bigaragara yuko zana namwo ibishobora gutuma umuntu agwara iyo ndwara. Hanyuma kino gice tuce tukigarukiriza ngaho, tujaza tubandanya mu gice gikurikira turabire hamwe uwundi mu kugira kabiri w'ibishobora gutera iyo ndwara y'ibungwa ry'amenyo. Tuzoja turarabira hamwe rero kimwe canke se bike kubera yuko bidakunda ko umuntu yobimarira rimwe mu kiganiro kimwe. Usanga umuntu aciye akoresha umwanya munini ya cane, kandi murazi ku mwanya nawo ubaye muremure cane umuntu ashobora kutaronka umwanya wo kugikurikirana, kandi ugasanga ahomvye inyigisho nzima zari kumugirira akamaro. Rero uyu munsi twagomba turabire hamwe ikintu cerekana yuko iyi ndwara ishobora gutegwa cane ku bantu benshi n'ibyo umuntu afungura canke ukuntu umuntu afungura. Uko umuntu afungura canke ivyo umuntu afungura birabigiramwo uruhara kugira ngo umuntu abe yorwara iyi ndwara y'ibungwa ry'amenyo. Twavuze ko mu gifaransa yitwa la carie dentaire. Ni gute rero ivyo umuntu afungura bishobora gutuma canke se bishobora kuzana namwo iyi ndwara yo kubungwa amenyo? Mu bisanzwe ngo imfungurwa umuntu afungura zigwiriyemwo isukari. Iyo umuntu afungura ibigwiriyemwo isukari, ivyo bintu ngo bica rero vyorohereza cane iyi ndwara kugira ngo umuntu ayigware, kubera yuko ibyo tuvuga ngo ni amabakteri yo mu kanwa. Habaho amabakteri meza novuga ngo agize flore
novuga ngo bikale yo mu kanwa. Hanyuma izo bacteria zikaba ari bacteria novuga ngo kumbure nziza zitagira zidatera indwara. Ariko mugabo rero ngo iyo umuntu akunda kurya imfungurwa, kwihereza gufungura imfungurwa zigwiriyemwo amasukari, ngo ayo mabacteria yo mu kanwa rero ngo nayo aca agira novuga ngo yihereza kuri vya bisukari, vya bintu biguriyemwo isukari umuntu yafunguye. Hanyuma rero ngo bigaca bikrea rero novuga ngo bigaproduiza novuga ngo amaside kwa ya mabacteria yo mu kanwa ahuye na ya masukari umuntu agira afungura, hacabaho rero production des acides. Ayo maside rero ngo niyo aca hindukira akataka agatera akabangamira icyo tuvuga ngo ni émail de dents. Émail de dents ni novuga ngo kiriya gishitsi c'iryinyo, iriya partie yo mwimerero ry'iryinyo, niko novuga ko mburengera ngo munyemere mvuye gutyo. Hanyuma rero hagacabaho rero ibijanye rero no kubungwa kw'amenyo bizananye muri iyo nzira. Ni kuvuga rero vyumvikana yuko ivyo umuntu afungura bigwiriye mw'isukari, bishoboka yuko rero ya sukari ica yiherezwa cyangwa se yifashishwa na ya mabacteria yo mu kanwa. Ayo mabacteria yo mu kanwa rero agaca nayo ahingura amaside. Ayo maside rero niyo aca ahindukira akagira agakwega akarambaraye kuri ya menyo yacu, cyane cyane ca gihimba c'iryinyo novuga ngo mwimerero ry'iryinyo hariya kumbure ryacu, iryinyo ryacu. Hanyuma kandi muri iyi njano nyene, muri iyi ntumbero y'ivyo umuntu afungura, hari ivyo bita ngo ni grignotage. Grignotage ni kwa kuntu umuntu novuga ngo aguma ajya hafi na hafi utwabo imbohana, tuvuge ngo kuryagagura basi, kurya hafi na hafi, akantu kose ubonye ugacurya, akantu kose ubonye ugacurya. Iyo ngo umuntu adafungura mu biringo bikuru bisanzwe bizwi, hanyuma ngo ahubwo ugasanga azarya akantu gato gatabonye, agasuka utabonye agatererayo, akagora abonye agaturitsa, utuntu twose abonye, akajumbo, utuntu nyene novuga ngo udushokora, imbombo, iki kurya utuntu twinshi hafi na hafi, ugasanga umuntu novuga ngo ntafise amasaha yo gufungura. Muri ico gihe ngo navyo birashobora gutuma umuntu agira agwara iyi ndwara y'ibungwa ry'amenyo. Ngo na cane cane rero iyo uko kuryagagura, uko kurya hafi na hafi, kurya kenshi ku munsi, ubuntu buto butakumanye kose urya, ngo mu gihe utwo tuntu ari utuntu ngo tugwiriyemwo isukari canke ngo ari ibinyobwa birimwo isukari, murabona nk'ibi vy'amaji vyagwiriye, za Furusana, za Marte, za Energie, za Embe, ngira ngo hariho n'izindi nyinshi, za Marakuja, ibintu nyene nk'ivyo. Abari hirya no hino hari izindi zitwa andi mazina kumbure bivanye n'amahinguriro aba hari, mugabo ibintu vyose vy'amaji birimwo isukari. Umuntu rero akunda kuzarabinywa cane hafi na hafi, canka ajya ibintu birimwe amasukari, ya mabenye, ya mashokora, za mbombo, ya magaton, ibiki n'ibiki. Ivyo bintu rero ngo biragize birashobora gutuma habaho rero novuga ngo ico kibazo c'ibungwa ry'amenyo. Kubera iki? Muri ico gihe ngo umuntu aguma bijya, biraheza ngo bigatuma ngo novuga ngo aya mate yacu umuntu agira ashobora kurepara amadega yari gutegwa n'ivyo umuntu yariye. Kubera ko aguma ajya hafi na hafi rero ngo birahungabanya ingene mu kanwa hasanzwe ashobora kugira novuga ngo kwigwanako no kuburizamwo ivyo bisigarira vya twatuntu umuntu aguma ajya hafi na hafi, kubera yuko ajya mate adashobora kugira kurepara amadega ivyo umuntu yafunguye. Nibaza ko kumbure ngira ngo ngaho vyumvikana, ariko mugabo mwumvemwo neza yuko iyo umuntu ajya ibiringo dufate nko mu gatondo, saa sita mw'ijoro, tuzobibona mu kiganiro c'ubuzokurikira mu vy'umuntu yokora mu ntumbero kugira ngo agwanye iyi ntuzeye. Tuzobona yuko hakenerwamwo brossage, kubrosa amenyo yacu.
hanyuma tuzobonamwo yuko rero n'imiburiburi umuntu adakwiye kwiborosa akari munsi y'incuro zibiri. Tuzobiraba sinoca ndabigirako, ariko ngomba kwerekana yuko iyo umuntu akunda kuguma azarya akabonye kose ntibikunda yuko acaza ariborosa buri gihe cyose agize akantu afunguye. Mugabo umuntu yabipanze neza akarya canke agafungura ibiringo bikuru bikuru mu gatondo, saa sita, mw'ijoro, birakunda yuko ashobora kwiborosa n'imiburiburi basi kabiri canke gatatu ku munsi buri gihe ahejeje gufungura. Mugabo nimba uyu muntu aguma afungura akantu kose abonye atererayo, akantu kose abonye atererayo, bica bituma rero muri twa tuntu yariye, muri bya binyobwa yanyoye, hariho udusigarira tw'ivyo yariye dusigara twihomye ku menyo. Utwo tuntu rero niko tuja duhindukira tugahinduka yama acide twavuga, hanyuma hagaca havamwo vya bindi novuga ngo vyihoma ku menyo, tuvuga ngo ni tartre mu gifaransa. Hanyuma bijya rero nivyo biba birimwo novuga ngo ubumara biba bifise ingaruka mbi ku menyo, ya menyo yacu agaca bungwa, ya menyo yacu agaca atakaza ubushobozi bwo kugira bwo kuresista, kubera yuko umuntu vya bindi vyihoma kuri ya menyo akabimarana umwanya, bica bituma ya menyo agira ya menyo abungwa. Ariko burya umuntu yari biri mu isukari hanyuma agaca yiborosa, urumva ko atabisigarira bisigara hari hagati y'amenyo, bica biheza bikagenda neza. None rero bakunzi ba kino kiganiro, ni hano tugomba tugarukiriza kino kiganiro cacu. Murumvise neza yuko ivyo umuntu afungura n'uburyo umuntu afungura bishobora gutuma uyu muntu agwara iyi ngwara yo kubungwa amenyo. Mbega none wewe wisuzumye ukaraba neza, uri mu bantu bakunda kurya ibintu biri mu isukari cyane, uri mu bantu bakunda kurya umwanya wari wo wose akariko kose, urabe neza yuko rero woba utari muri uno mugwi w'abantu bashobora kuba bogwara vyoroshe vyihuse vuba cyane indwara yo kubungwa kw'amenyo. Tuzorabira hamwe rero n'ibindi bishobora gutuma umuntu yogwara iyi ngwara yo kubungwa amenyo, kugira ngo bikunde umuntu amenye rero ico azokwirinda n'ingene yovyifatamwe. Mu biganiro bizokurikira tuzobirabira hamwe. Mwagize neza kudukurikirana. Jewe Janvier Manirambona rero natramishije kino kiganiro, aha niho ndabikebanuriye. Tuzosubira mu kiganiro c'ubutaha, ni agahwane. Ndabaramukije bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga gisanzwe gicishwamwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara, amagara meza, kugubwa neza, kururanirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Iki ni kiganiro kigira gatatu mu biganiro turiko turabashikiriza bivuga ku bijanye n'ibungwa ry'amenyo, ico twavuze ko titwa mu gifaransa la carie dentaire. Twarabiye hamwe ibitari bike mu biganiro bibiri vya mbere vyarenganye, twagomba tubandaniriza aho twari tugejeje, turabire hamwe novuga ngo yindi facteur de risque ishobora gutuma umuntu agira arwara iyi ndwara y'ibungwa ry'amenyo, kubera ko ni nkenegwa. Amenyo arazimvye, amenyo ni kirumara, ni nkenegwa mu buzima bwacu bwa misi yose. Nizera yuko ata muntu yo kumva yuko novuga ngo bimunezereye kubaho atakaje iryinyo. Ivyo ntitwobitebamwo cane. None rero twaguma turabire hamwe uno munsi ikindi kintu gihambaye cane kiri mu bintu iyo bititwararitswe canke iyo bikozwe nabi bishobora gutuma umuntu arwara iyi ndwara yo kubungwa amenyo. Amenyo akabora, amenyo agatobagurika, amenyo nyene akagira ico kibazo, hanyuma bikandurukamwo kuzohava barikura kubera yuko nyene ryagize ntaryononekaye. Ni ngombwa ko umuntu abimenya, ni nkenerwa ko umuntu abimenya kugira ngo nimba atahora abikora neza, nimba atahora akingira amenyo yiwe, ayitwararike, ayakingire, hanyuma biheze bimufashe kugira kugumana amenyo ameze neza, afise amagara meza, amenye gutyoya. None rero twagomba turabire hamwe ikintu c'uno munsi kivuga yuko isuku novuga ngo like ryo mu kanwa n'iry'amenyo, kuko l'hygiène bucco-dentaire vyose birahurira hamwe. Iyo umuntu adasukura neza mu kanwa, amenyo arabangamirwa. Iyo umuntu kandi adasukura cyangwa se atagirira isuku amenyo yiwe, kuko hariho gusukura mu kanwa mugabo amenyo ntuyagirira isuku, hariho rero no gusukura amenyo gusa mugabo mu kanwa ugasanga ntibahagiriye isuku, kuko mu kanwa
mu kanwa hariho ururimi, mu kanwa hariho hariya mu magage, ugasanga rero iyo umuntu atagize isuku nuvuga kuri izo mpande zompi uko ari zibiri birashitse rero kumbure biciye bigira ingaruka mbi ku menyo y'umuntu. Rero ngo iyo umuntu atibrosa mu buryo bukwiye, inshuro zikwiye, atibrosa ku rugero rwiza, murabizi ko nuvuga ngo ni ukwiyugumura, kwiyugumura inshuro zikwiye canke mu buryo bwiza, ngo biraheza bigatuma umuntu usanga agize kino kibazo cyo kubungwa amenyo, cyo kubora amenyo, cyo gutoboka amenyo, kubera yuko hariya ku menyo hiwe hatakorewe isuku, haca haheza haguma hihomeka ko ibisigarira vya za mfungurwa aba yafunguye. Ivyo navyo biraheza bihagira bimaze kwihoma ku ryinyo, bigafragiliza iyi paroi y'iryinyo, bigafragiliza bigatuma iryinyo novuga ngo ritaba rigikomeye, bigatuma vyoroha ko iryinyo ribungwa kandi ryari rimeze nk'ibuye, ryari rikomeye igihe riba ryagiriwe isuku. Rero ngo umuntu n'imiburiburi rero abakwiye kwiyugumura n'imiburiburi 2 ku munsi, mu gatondo no ku mugoroba. Ariko hane naho burya ngo kwiyugumura burya vyiza, umuntu yo kwiyugumura buri gihe cose ahejeje gufungura, kugira ngo uko kwiyugumura kwiwe gukureho ibisigarira vy'imfungurwa vyihomye mu menyo, vyihomye ku menyo yiwe, vyasigaye mu menyo hariya, kugira ngo ivyo ntibihave bimaraho umwanya munini, kuko bijya bisigarira by'imfungurwa umuntu aba yafunguye bimaze umwanya muremure muri ya menyo indani vyihomye hagati y'iryinyo n'irindi. Twarabonye yuko muze murabe mwebwe batabiravye mu kiganiro carenganye, muze murabe mucumvirize, twarabonye yuko mu kanwa hariho amabakteri. Ayo mabakteri rero ngo nayo yigaburira canke afungura, yihereza ibintu by'amasukari turya, ibintu birimo amagliside, uravyumva, ibintu birimo nyene amasukari, ibinure, ibiki tugira dufungura. Hanyuma rero ngo ayo mabakteri iyo yaronse ivyo bisukari bisigara mu kanwa, bikaguma mu kanwa, ayo mabakteri rero ngo acahingura amaside. Aside nayo murabizi ko aside nimbi, n'ubumara ni ikintu kibi. Hanyuma ayo maside rero niyo ngo aca agira yataka amenyo, agatuma amenyo yacu abungwa canke atoboka, n'izindi ngwara zose zitandukanye z'amenyo umuntu ashobora kugwara. Rero vyari vyiza gusumba yuko umuntu igihe cose afunguye acisha umujigiti mu kanwa akiyugumura, kugira ngo ibisigarira by'imfungurwa yafunguye ntibigume umwanya muremure mu menyo, mu kanwa kiwe, ngo ya mabakteri aronka umwanya uhagije wo kugumana nayo masukari, ivyo bintu twavuga vyari mu isukari kumbuye canke vyari mu ibintu bijanye n'ibinure. Hanyuma ngo have haca hahingurwa novuga ngo ya maside rero aca yonona amenyo yacu. Rero ngo burya mu vy'ukuri umuntu abakwiye kwiyugumura n'imiburiburi 2 ku munsi, 2 ku munsi, ngira ngaho umuntu abagombye gufatira ku ncuro nyamukuru umuntu afungura. Ariko nibaza yuko hari abajya mu gatondo umushusho, hari abajya saa sita, hari n'abajya mu ijoro. Murumva yuko 2 gashobora kurenga ko kwiyugumura. Hanyuma kandi ngahayi nibaza ko abantu bakwiye kuvyiyumvira, kuko kubera mu by'ukuri ndavye imico twakuriyemwo, uko twakuze tubona bigenda, niyumvira yuko na mwebwe muri kumurakurikirana kino kiganiro cacu abiyugumura irirenze rimwe si benshi, kuko ndavye mu mico aho nagiye ndaba usanga abiyugumura karenze rimwe ryari niryo mu gatondo usanga atari benshi. Hanyuma mugabo kandi uravye abiyugumura ry'amasaha mu gatondo ntibaba batumbereye gukora ibintu turiko turakora, ahubwo bajya baba biyugumura kubera yuko mu kanwa haba habishe. Murabizi ko haba hariho novuga ngo
mu kanwa haba hariho itameze neza bivanye nuko ijoro ryose umuntu yararyamye. Nibaza ko bavuga ngo ubucugu sinzi terme iri kiransiga mugani baza ko bavuga ubucugu bya umuntu mu kanwa aba ameze atabaryoshe mu kanwa mu gatondo iyo avyutse. Uzosanga rero batari bakusanga umenga ahubwo si mu ntumbero y'isuku gusa, ahubwo ni mu ntumbero yo kugwanya kurya kuntu mu kanwa haba habishe. Mbere ugasanga bamwe nk'iyo bishitse akagira ikintu afungura atari yugumura, ivyo kuyugumura agacagirane agaca vyibagirwa agaca abivamwo. Rero kwiyugumura n'imiburiburi kabiri ku munsi vyoba vyiza, vyofasha kugira ngo ibisigarira vy'ivyo twafunguye birimwo ibisukari, birimwo ya maglycide, ibinure, ibiki ntibihave bigirane bironka umwanya wo guca vyihinguramwo amaside yonona amenyo yacu. Ikindi ca kabiri kuri no nimero nyene y'uno munsi duce tugarukiza ngaha kubijanye n'isuku ryo mu kanwa hamwe n'isuku ry'amenyo. Ngo hari igihe usanga abenshi bibagira kugirira isuku hagati y'amenyo n'ayandi. Burya ngo iyo umuntu ariko aribrosa n'umujigiti canke burya buroso bw'amenyo munyemerere mvuge gutyo, hariho ama espace, hariho imyanya iri hagati y'iryinyo n'irindi. Iyo myanya rero burya ngo akenshi usanga bitoroshe kuyikorera isuku mu gihe umuntu akoresheje burya buroso bwonyene. Rero ngo burya umuntu yokoresha kandi kana novuga ngo nka cure-dent, novuga ngo akihaganyuzo kumbure ngira ngo muri iyo mvugo, hanyuma umuntu akagirane hagati y'amenyo agacisha y'akantu kugira ngo akagirene gashobore kugirane gashobore gukurayo utuntu tuba twagizene tuba twihomyeyo. Mbere novuga ngo kubasirimutse cane bavuga yuko usanga hariho novuga ngo utubrosse tugirane tugenewe kwibrosa cyangwa se kwiyugumura hagati y'iryinyo n'irindi, canke ngo bagakoresha canke se agakoreshwa ngo citwa fure dentaire. Iyo fure dentaire rero irafasha kugirane gukurura utwo dusigarira tw'imfungurwa tuba turi hagati y'iryinyo n'irindi. Gutyo rero bigaca bituma umuntu usanga agiriye isuku ku rwego rwiza, ku rwego rukwiye, ku rwego ruhagije amenyo yiwe, hanyuma amenyo yiwe ntaheze ngo abungwe, ntaheze ngo agire ikibazo, ntaheze ngo abore, kubera yuko atakorewe isuku ku rugero rwiza. Iki rero ni ikintu gihambaye cane twari tuzanywe no kubabwira mwebwe abasanzwe mukunda mugakurikirana ikiganiro Yaga Muganga cacu cuno musi. Mbega wewe ukora isuku ryo mu kanwa n'iry'amenyo kangahe ku munsi? Uritwararika na ntaryo gukura ibisigarira by'imfungurwa uba wafunguye mu kanwa, mu menyo, hagati y'iryinyo n'irindi, kugira ngo ntibihave bivamwo amaside ashobora gutuma amenyo yawe abungwa? Nagomba rero ngo uhereye none nimba utabikora uvyitwararike ubikore kugira ngo ugire amenyo adafise ikibazo, atabangamirwa n'ibisigarira vyo umuntu aba yafunguye, kubera yuko ataba yakoze isuku ku rugero ruhagije. Bakunze b'ikiganiro Yaga Muganga, ikiganiro cacu rero naha tugisoreje. Mwagize neza kugikurikirana. Mwebwe bashasha mufyonde kuri abone cyangwa subscribe kugira ngo bikunde muze muraronka ibiganiro vyacu. Hanyuma mwebwe basangwa mushobora kuba mufise ivyiyumviro mwoduterera, ni mu bitumenyesha muri commentaire canke muce kuri WhatsApp zacu mutubwire ivyo twohinyanyura, ivyo twokongereza, ivyo twoshishikara canke ivyo twokorerako muba mukeneye yuko twokora ku ibiganiro bijanye n'iyobokamana hamwe n'amagara meza, uko nizo ntumbero zibiri nyamukuru twipfuza gukorerako kuri Ntambwe Idahita TV, kandi nizo turiko turakorerako. Rero jewe Janvier Manirambona naye ntaramenye namwe ndabikebanuye ni Agahwane. Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga. Amagara meza, kugubwa neza, kurubanirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu. Ni ikiganiro kigira kane mu biganiro turiko turabashikiriza bivuga ku bijanye n'indwara y'amenyo twita mu Gifaransa ngo ni carie dentaire. Navuga yuko ari ibungwa ry'amenyo canke kwa kuntu usanga amenyo
yaraboze, hanyuma ugasanga aratobagurika, aravungagurika, ngira ngo naco nyene nico kirumvikana. Ugasanga rero amenyo y'umuntu aratobagurika, aravungagurika, nta kintu kigumye yogira, akagufa iki naho byo bari ibintu novuga ngo bitagumye cyane. Ugasanga umuntu mwendre erere akantu gatoya gusa, iryinyo ngiryo riravunitse, riravungutse, riramanyutse, riratobotse, ibintu nyene nk'ivyo. Ndabaha ikaze rero jewe Janvier Manirambona muri kino kiganiro cacu. Mushishikare kubona natwe mwebwe bashasha mufyonde sabone canke subscribe, bivana n'ururimi telefone zanyu zirimwo, kugira ngo mushishikare kuronka ubutumwa bubabwira yuko twashizeko video. Uyu munsi twagomba turabire hamwe ikindi kintu gishobora gutuma umuntu amenyo yiwe ageramirwa, abangamirwa, kandi ugasanga kumbure birashoboka yuko umuntu ari kutambimenya yuko bifise akamaro. Tuko turabira hamwe ama facteurs de risque, mfise ibintu bishaka nko kuri 4 bikuru. Tumaze kurabira hamwe imigwi ibiri, uyu ni mukugira gatatu kubijanye n'ayo ma facteurs de risque. Hanyuma rero ikintu twagomba turabire hamwe ni kijanye na wa muti w'amenyo bavuga ngo ni korogate, ni mazina atandukanye, mugabo ya makorogate nyene muri ujya mugwa makorogate, kuko murazi yuko hariho amazina menshi y'amakorogate. Ujya muti w'amenyo burya haba harimwo ivyo novuga ngo bita ngo ni fluor. Iyo fluor rero ngo irafasha cane gukingira amenyo, irafasha cane kurinda amenyo iyi ndwara novuga ngo yo kubungwa kw'amenyo. Kandi ngo iyo fluor ira renforça iryinyo, novuga ngo iparwa y'iryinyo. Sinzi ko bavuga ngo umubiri w'iryinyo ugakomera. Hanyuma kandi ngo iyo fluor igeze gafasha rero guproteja, gukingira iryinyo ibijanye na yama attaque y'ama acide. Twabonye yuko hari ama acide abangamira amenyo, atuma amenyo abungwa, atuma amenyo abora, atuma amenyo avungagurika, atuma amenyo novuga ngo adakomera, umuntu akaba adafite amenyo akomeye. Ayo ma acide nayo twabonye yuko hanini akomoka ku kubera yuko haba habayeho ibisigarira vy'ivyo umuntu yafunguye birimwo isukari n'ibinure. Hanyuma ivyo bintu umuntu ntiyiyugumure ngo bive mu menyo, bive mu kanwa. Hanyuma rero ngo ya ma bacterie ari mu kanwa novuga ngo yarasanzwe ata kibazo yarafitaniye n'amenyo, kubera yuko ngo ayo ma bacterie yo mu kanwa ahuye n'ivyo bisigarira vy'ivyo bintu twafunguye birimwo ivyo bintu vy'amasukari yo mu mahinguriro, ivyo binure n'ibiki, ya mavuta n'ibindi tuba twariye, ngo ayo ma bacterie ngo acahingura rero ama acide, haca habaho ama acide. Ni kuvuga mani majambo ayo ma bacterie agize novuga ngo iyo flore buccale ahuye n'ivyo bisigarira birimwo ayo masukari, ibisigarira vy'imfungurwa twariye bien sûr, bica rero bigirane, bica bivyara ama acide abangamira amenyo. Iyi rero ngo uyu muti w'amenyo dukoresha za korogate cyangwa n'andi mazina yose atandukanye, maze ko haba za signale yandi za Flodent n'ibindi, haba harimo fluor. Iyo fluor rero irafasha ngo gutuma amenyo akomera, kandi irakingira amenyo kugira ngo vya bitero bivuye kuri ya acide yahinguwe muri vya bindi by'ibisigarira byari bisigaye mu menyo no mu kanwa tw'ivyo twafunguye, kugira ngo bikunde amenyo ashobore kuresista, ashobore kuguma nyene novuga ngo ahagaze neza. Rero ngo iyo umuntu novuga ngo atiyugumuza ku rugero rwiza umuti w'amenyo, izo korogate nyene n'ubwoko bwazo bwose kumbure bivanye n'ubwoko umuntu akoresha, ngo ivyo bintu birashobora gutuma rero ngo amenyo agirane aba vulnerable, birashobora gutuma amenyo novuga ngo mari agoyagirika, no kuvuga akantu kose gatoya koza kataka gatera kabangamira iryinyo, kakaba korinesha, kakaba koritsinda. Rero kubw'iyo mpamvu umuntu ngo akwiye kwitwararika cane kwiyugumura akoresheje umuti w'amenyo. Hari igihe bishoboka ugasanga umuntu ayifashe ibisanzwe avuga ati jewe mu kanwa sinuka, jewe nta menyo mabi mfise amenyo yera nk'inyange, ibintu nyene nk'ivyo. Rero nta mpamvu,
umuti naho ntowugura naho ariko mugabo kubera ibyo bakorana n'urya muti w'amenyo bifitiye akamaro amenyo yacu, bifitiye akamaro amagara yo mu kanwa kacu, mu kanwa hacu, ni ngombwa, ni nkenerwa, birakwiye kandi birabereye ko umuntu yokwitwararika kugira isuku ryo mu kanwa akoresheje umuti w'amenyo, za korogate n'ibindi. Hanyuma kandi umuntu agakoresha n'amazi meza mu gusukura mu kanwa kan'amazi ku rugero ruhagije. Mu gice c'ubutaha tugomba tugarukirize ngaha, tuzorabira hamwe rero novuga ngo igice ca nyuma ca bino bintu bine twari twahariye, novuga ngo twari twise yuko ari bimwe mu bintu bizana namwo iyo ngwara iyo umuntu atavyitwararitse, iyo umuntu atavyitwayemo neza, iyo umuntu atavyifashemwo neza, bishobora gutuma umuntu usanga amenyo yiwe abora n'ingoga, avungagurika, atoboka, kubera yuko umuntu atavyitwayemo neza. Ejo rero mu kiganiro c'ubutaha tuza turabira hamwe igice ca kane, hanyuma tuzohava duca dusubira rero tubandanirize ku bijanye n'ivyo umuntu yokora. Mbega umuntu yokora gute kugira ngo ashishikare kugwanya novuga ngo iyi ngorane yo kubungwa kw'amenyo? None rero bakunzi bayaga muganga, akaryoshe ntigahora mwitama, kandi burya kuvuga menshi siko kuyamara. Kumara amasaha 5 umuntu ariko arasigura ikintu ntibica bituma novuga ngo bose babikurikirana, kubera yuko ikiganiro kibaye kirekire, amahirwe yo kuronka abagikurikirana usanga atera agabanuka. Kubera iki? Umwanya n'amafaranga, umwanya n'inzahabu, abantu bafise vyinshi bakora, baba bakeneye rero yuko dukoresha umwanya ugendeka, umwanya utwarika, kandi nizera yuko ngaha kuri Ntamvurida TV turagerageza. None rero mwakoze, mwabaye imfura, mwebwe mwashoboye gukurikirana kino kiganiro cacu cari gitumbiriye kubabwira yuko kutiyugumuza umuti w'amenyo, kandi uwo muti w'amenyo urimwo fluor ishobora gufasha gukingira amenyo no kugwanya ibibangamiye amenyo, mbere no kongereza inguvu iryinyo kugira ngo rigire inguvu, rikomere, rimere neza. Kutiyugumuza uwo muti ari kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu agira ikibazo c'ibungwa ry'amenyo, amenya akamanyagurika, akavungagurika, agatobagurika. Sinzi rero we uravye icigwa ukuyemwo, mbega uheruka kwiyugumuza korogati ryari? Mbega ntiwo uri mu bantu babiha ikibanza gitoya, babiha agaciro gato, banakora ibisanzwe? Ariko mugabo rero naho ubuzima buzimvye, naho uburyo bugoye, ko korogati atari ikintu gica gihera umunsi umwe, raba ugure korogati. Abana bawe, wewe ufise abana, biyugumuze korogati, bizofasha amenyo yabo gushishikara kumera neza. Nawe niko kuko, umuryango niko kuko, abujejwe niko kuko. Mwese tubahimiriza kwiyugumura mukoresheje umuti w'amenyo, kubera yuko birafise ico bifasha, birafise ico vyungura mu kugira ngo amenyo yacu, amenyo yanyu ashishikare kugira amagara meza, ashishikare kumererwa neza, kugubwa neza. Nuko rero jewe Janvier Manirambona nari ntaramanye namwe muri kino kiganiro yagambwa gacacu cuno munsi, ndabikebanuye. Dusubire duhure mu kiganiro c'ubutaha, turabire hamwe ibindi bintu bishobora kuzana namwo iyi ngwara yo kubungwa kw'amenyo, yo gutoboka kw'amenyo, yo kuvunguka kw'amenyo, kugira ngo umuntu abimenye ntasubire kwishwa no kutabimenya. Kubera ko ngo abantu benshi burya bishwa no kutabimenya, bakaca bavuga ngo iyo menya nari kugira gutya, iyo menya mba naragize gutya, iyo menya mba nara, iyo menya. Kugira ngo rero iyi ngwara ntuzovuge ngo iyo menya. Twipfuje kugira ngo dusangire nawe mukunzi wa Ntamvurida TV izi nyigisho nzima zishobora gutuma umuntu agira amagara meza. Nuko rero ndabikebanuye, naho utaha ndabaramukije bakunzi b'ikiganiro yaga muganga. Amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu aho muherereye, nivyo ndabipfurije. Birashoboka yuko aho uherereye muri akano kanyu uriko urakurikirana kino kiganiro, amagara yawe akaba atifashe neza bivanye no kurwaye indwara iyi canke iriya, kumbure ikaba imaze igihe kirekire, ukaba kumbura amagara gukitse. Kuri Ntamvurida TV tukwipfurije gukira, tukwipfurije koroherwa,
kandi tukwipfurije gushishikara gukurikirana izi nyigisho zacu kuko ari inyigisho zihanurira abantu ivyo bokora, ivyo bokwirinda, ivyo bokwiyubara, ivyo boshira imbere, ivyo bokwihoza, ivyo boreka kugira ngo bishishikare kubafasha kugira amagara meza, kwirinda no kwiyubara ngo ntibahave basanga novuga ngo bishwe no kutamenya. Ngaha tubashikiriza ibiganiro vy'iyobokamana, tukabashikiriza n'ibiganiro vy'amagara meza, amagara y'abantu, kandi tumaze kubona yuko inyigisho tubashikiriza ari inyigisho zifise ico zihindura mu buzima bw'abantu bazikurikirana uko bukeye uko bwije. None rero uyu munsi twagomba turabire hamwe kindi kintu kigira kane, novuga ngo undi mugwi ugira kane muri no migwi ine twari tumaze imisi tuvuganako, turabira hamwe ibijanye n'ibintu bishobora gukomokamwo indwara yo kubungwa kw'amenyo. Amenyo yacu adufitiye akamaro kadasanzwe, nta muntu yokwipfuza gutakaza iryinyo. Iryinyo rirazimvye, kandi niryo wumva rizimvye umuntu ashobora kugura ntiyigera novuga ngo risatisfeza ngo umuntu yumve yuko ari fier, yumve yuko anezerewe aryohewe cane iyo bibonekana yuko afise novuga ngo irihomekano. None rero twahisemo kubaganirira ku bijanye n'ingene hariho ibintu bituma umuntu abungwa amenyo yiwe akabora, ugasanga arakarirwa. Rero umuntu amenye ibibitera, hanyuma kandi amenye n'ingene yovyirinda, yovyiyubara. Mwebwe rero mutashoboye gukurikirana ibindi biganiro vyarenganye, murumva yuko kino kiganiro mugifatiye novuga ngo kure, kubera ko kino kiganiro kigira gatanu burya. Ni ukuvuga ko harenganye ibiganiro 4. Twararabiye hamwe intangamarara yatubwiye ingene ibiharuro vy'abagwaye iyi ngwara ari vyinshi kw'isi hirya no hino, abo ikarira, abo ifata, uburyo itwara abayivuza, abakuzamwo amenyo, abayashiramwo amenyo, abagura amashasha n'ibindi n'ibindi. Hanyuma duca turabira hamwe ibice 3 vyose rero vyakurikiye igice ca mbere, vyatubwira inkomoko y'iyi ndwara, ibikunda kuzana namwe iyi ndwara, ibintu umuntu yokwirinda canke se yoba mu maso kugira ngo ntagwara indwara. Ubu rero tugomba turabire hamwe ikiganiro ca gatanu kitubwira ibintu vya novuga ngo biri mu mugwi wa kane, umuntu ashobora kuba mu maso kugira ngo amenye yuko neza igihe biba bimeze gutyo haba hari ikibazo gishobora gutuma nawe agwara indwara. Uyu munsi rero turabira hamwe ivyo novuga ngo bifatiye ku rugero rw'amate umuntu afise. Ngaho afise amanota avuga ngo le terrain biologique et la salive, ingene mu kanwa structure y'amenyo iba imeze, ingene umuntu afise amenyo ahatanye canke adahatanye, ingene umuntu afise amenyo ameze neza atonze ku murongo, ingene umuntu rero afise amate akwiye mu kanwa, ko bifise uruhara ntangere kubijanye n'ingene umuntu ashobora kuba yogwara iyi ngwara. Duherere kuri kino kijanye n'amate mu kanwa. Burya nta kintu na kimwe Imana yaremye mu buzima bwacu, ku mubiri wacu, kidafise ico kimaze. Usanga vyose mu buryo ubumwe canke ubundi gifise buri kimwe cyose gifise ivyo kifasha kugira ngo umuntu agire amagara meza. Rero ngo burya iyo umuntu afise amate ku rugero rwiza, afise amate, aronka amate, hari abantu usanga novuga ngo bafise mu kanwa humye, ugasanga naho mugati cira hasi imarime ry'amate, ugasanga ntaryo yoronka. Rero ngo ku muntu afise novuga ngo quantité y'amate, quantité de la salive iri suffisante, amate akwiye ku rugero rwiza, ngo amate twarabibonye, twarabiciye ko mu biganiro vyarenganye muze mu birabe batabiravye. Amate ngo araneutraliza ama acide, amate ngo arahindura ubusa, ararwanya kandi akanesha kandi agatsinda ya maside tumaze imisi tubona yuko akomoka muri vya bisukari byo mu mahinguriro tuba twariye, vya bintu vy'amaji birimwo amasukari, vya bintu birimwo ibinure, amavuta, inyama n'ibindi bisigara mu menyo. Hanyuma ngo amabakteri asanzwe ari mu kanwa atari guhava agira ingaruka mbi, ugaca usanga biciye bituma umuntu novuga ngo agira
ya mabakteri ahuye na vya bisigarira vy'imfungurwa birimo vya bisukari vya binure bigaca ngo bihingura amaside. Ngo iyo ufise rero amate ku rugero rukwiye ngo biragufasha cane kugira ngo ntugire ingorane, kubera yuko ya mate aba arimwo amanuzeye agira aneutraliza amaside. Ni ukuvuga rero inguvu z'amaside zica zitakara, ziraneshwa, ziratsindwa, ziranigirwa mu menshi mu kanwa k'umuntu afise amate akwiye. Murumva ko amate rero ari ikintu kidasanzwe gikingira amenyo yacu mu kugwanya amaside yahinguwe muri vya bisigarira vya zanja. Iyo vyashitse umuntu ugasanga ntiyiyugumuye, rero bihora bishuka ugasanga umuntu ngo nta mate ku rugero rukwiye afise, bivanye nuko yoba kumbure hariho imiti ariko aranwa, bivanye nuko kumbure uwo muntu ushobora gusanga kumbure aribwo buzima abayemwo bwo kutanywa amazi. Kuko none mbega umubiri wohingura gute amate menshi mu gihe umuntu atamazi anwa, mu gihe umuntu ibintu agumanwa ari ibindi bintu kumbure inzoga n'ibindi, ugasanga mugabo ntanwa amazi ku rugero rukwiye. Umubiri rero utanga ico ufise, les glandes salivaires, twadusaho duhingurirwamwo, novuga ngo amate, duhingura amate, tworoherwa kandi tukabasha guhingura amate ku rugero rukwiye iyo umuntu anwa amazi ku rugero rukwiye. Rero hari abo usanga badafite amate kubera yuko nta mazi akwiye banwa, cyangwa ugasanga aba bantu bafise imiti bariko barafata, hanyuma iyo miti ugaca usanga iratuma habaho sécheresse buccale. Hariho abantu usanga bafise sécheresse mu kanwa habo humutse humaniwe kubera yuko hari imiti bariko barafata. Muri ico gihe urumva ntibaba bivuye kuri bariko mugabo nabo basabwa kugwana urugamba ngo bashishikare kunywa amazi, nubwo kumbure bari ku miti ishobora gutuma habaho iyo sécheresse buccale, kumanirwa mu kanwa, ugasanga umuntu nta mate afise. Rero umuntu akwiye kwitwararika kunywa amazi ku rugero rukwiye kugira ngo umubiri uhingura amate worohewe, hanyuma amate akore akazi kawo, amate akora umuti wo kurwanya amaside ashobora gutuma amenyo abozoka, amenyo abora, amenyo abangamirwa. Ico ni kijanye n'amate, akamaro k'amate n'ingene ashobora kuba umuntu afise ikibazo c'amate kubera ko hari imiti canke kubera ko nawe nyene abigizemo uruhara. Nibaza ko cumvikana, twona kirengana dutera dusozera. Hanyuma ikindi ngaha nyene kubijanye n'ingene ngo amenyo ameze mu kanwa, n'ingene umuntu afise amate akwiye mu kanwa, nikijanye rero ngo na morphologie des dents. Iyi morphologie des dents bagomba kwerekana abantu ushobora gusanga afise nk'amenyo kumbure novuga ngo ahatanye, ameze ukuntu nyene, afise iforme imeze ukuntu nyene gutyoyi. Hanyuma ugasanga rero ayo menyo kuyoza bisaba kuyoza, kwiyugumura, kuyakorera isuku bisaba kugenda buke buke, kubera uburoso hari ahantu budakora, hari ahantu budashika, bivanye nuko yamenyo agerekeranye, yamenyo apindamye, yamenyo yiwe hariho maremare na magufiya. Urumva hariho ukuntu bisaba yuko rero kugira ngo woze neza aya menyo bisaba kugenda pole pole, hanyuma ukayakorera isuku neza. Abantu rero ngo bafise amenyo rero atameze uko kuntu, bakwiye kumenya yuko ayo menyo ngo arabika vyoroshe ibisigarira by'imfungurwa, biribika muri ayo menyo mu buryo bworoshe, kubera yuko ayo menyo yabo afise forme imeze ukuntu, ayo menyo yabo ameze uko nyene ameze, kandi urumva nabo sibo babigizemwo uruhara. Abantu rero mufise amenyo yahatanye, abantu mufise amenyo atareha, hamwe ni maremare ari ni magufi, abantu mufise amenyo novuga ngo usanga hariho rimwe ryameze nk'irisohoka, irindi naryo ugasanga ryasigaye indani. Ivyo vyose bishobora gutuma ubona ko umuntu afise amenyo adatumbereye neza ku murongo. Mumenye yuko bituma amenyo yanyu yinyegezamwo ibisigarira by'imfungurwa muba mwariye. Ivyo navyo twabonye yuko harimwo ya sukari yo mu binyobwa tunwa, harimwo ya sukari yo muri vya biribwa bya bifungurwa dufungura,
harimwo ibinure vyo muri vya bifungurwa twafunguye. Iyo hatabayeho kuba maso ngo umuntu rero amenye ati jewe mfise amenyo ameze uku, reka rero ngirene ndayagirira isuku neza nitonze ndabifatira umwanya, bizohava usanga ivyo uhora ukora vyose bidahagije. Iyo bidahagije naho urumva vya bisigarira navyo bizotuma amenya bozoka, kubera yuko kiriya kintu biriya bintu vyihoma ku mfungurwa. Iyo umuntu ageza gutya yafunguye ntiyiyugumure, akabona hari ibintu vy'ibicafu cafu vyasigaye ku mfungurwa, bijya bintu bimeze nk'ivyera, mu nyuma birahinduka ntibimene ibintu vyera, naho wohomora ntibihomoka kubera ko vyameze nk'ivyihindura nkaho umengo ni parti y'iryinyo. Urumva nyine ugasanga ari ibintu nyene bimeze ukuntu. Hakabaye ivyo twita ngo ni tartre mu Gifaransa, kugira kuntu nyene bya bintu usanga byarihomye, bimwe ukamengo ni nyonko, ibindi navyo ugasanga nyene bimeze ukuntu. Umuntu agiye kwa muganga barabihomora bakoresheje ibikoresho vyo kwa muganga, bakabihomora vyose bikava ko hagasigara iryinyo ryonyene, bakayoza amenyo. Ariko mugabo ntibikwiye kugera iyo hose, ubikoresha isuku hakiri kare buri munsi birakunda. Ugasanga rero amenyo yawe agizene afise amagara meza. Rero abantu bafise amenyo ahatanye cyangwa afise iforoma imeze ukuntu nyene kuri bizarre, mwihangane mwiyakire, ariko namwe mumenye muti amenyo dufise tuyakorera isuku twitonza atakwiruka, kuko nutayaha umwanya ukwiye uzosanga biciye bigorana ko ugira amenyo afise amagara meza, amenyo afise nuvuga ngo ameze neza. Aho naho urumva yohava cagwara ingwara zuko turagwanya twivuye inyuma yitwa carie dentaire. Bakunzi bayaga muganga, ikiganiro cacu cuno musi munyemerere ngaha abaro tugarukiza kino kiganiro cacu. Nibaza ko mwumvise yuko amate ari nkenerwa, amate ni kirumara, ukwiye gukora ibishoboka byose ukamufisa amate akwiye mu kanwa. Ivyo navyo ntibigoye, ni ukunwa amazi ku rugero rukwiye, hanyuma kandi ukwiye guha umwanya amenyo yawe ukayakorera isuku witonze neza. Twarabonye yuko iruhande yo kuba umuntu yakoresheje brosada akwiye gukoresha agacure-dent, akihaganyuzo. Twabonye ko hariho n'ivyo bita ngo ni fil dentaire, novuga ngo nakantu umuntu akoresha mu kugira isuku hagati y'iryinyo n'irindi. Ushobora gucisha kameze nk'akanyuzi, ushobora gucisha hagati y'iryinyo n'irindi, hanyuma kagahomora ivyari vyihomye hagati y'iryinyo n'irindi, kubera ko kabari gatoya gashobora guca muri irya espace iri hagati y'iryinyo n'irindi. Jewe Janvier Manirambona rero nari nteramanye namwe, ndabashimiye mwakoze kumpa uyu mwanya wose mumpaye ukumviriza kino kiganiro ciza c'amagara meza, c'amagara y'abantu. Tuzosubira rero mu kiganiro c'ubutaha, ariko mwebwe bashasha tubasavye gufyonda kuri sabone cyangwa subscribe. Nizera ko mwotugamburukira kugira ngo mube muri bamwe basanzwe bakurikirana bino biganiro vyacu. Tuvuga ahanini kubijanye n'amagara meza, tukavuga no kubijanye n'iyobokamana, ibijanye n'ibiganiro ndoramana, ijambo ry'Imana, kubemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Ko murazi ko imyizerere iri kwinshi, iri kune, iri gutanu, kandi nako ntitwotanga ibijanye n'imyizerere novuga ngo tutarimwo, ataco yaduhinduye ko, ataco yadufashije. Duca tuvuga ibijanye n'ibitwerekeye, ariko kandi naho nyene mu mvugo itabangamira aba canke bariya, kuko burya kugira ngo umuntu yigishe, atanga impanuro, atanga inyigisho, simpaka ngo novuga ngo akomeretsa abandi, ngo yatsindisha abandi, yereka abandi yuko ukuri kwiwe ariko kuri konyene. Oyaye, burya kurya nibaza yuko ari kutamenya kwigisha neza, kandi niyumvira yuko haba harimwo agahaze, kubera yuko mu busumbasumbane bwacu tuguma dukeneraniye, tuguma tubana mu budasa bwacu, no mu myizerere canke imyiyumvirire nayo nyene itandukanye, tuguma dukeneraniye, tuguma tubana. Ntibizigira bikunda ko abantu bose bahurira mu kintu kimwe conyene, ntibikunda. Rero wigishe ukuri kwawe, ukumenyeshe abatakuzi, hanyuma abumva ko biri konvenka bagukurikire. Batagukurikiye naho ntibace baba abansi bawe,
ngo ni kubera yuko ivyo wabigishije vyanse kwinjira mu bwonko bwabo kuko ntibizokunda ko bose bavyumva ngo bavyakire. Murabona abantu bigisha ibijanye n'amabusiness, ibi bintu vy'amanuzeye, novuga amasosiyete atari make kumbure muramubona, ugasanga yariko arakwigisha kwereka yuko wiwe atakintu na kimwe uriko urakora, wogira ico uriko urakora cunguka ugiye mu vy'iwabo. Utagiye mu vy'iwabo ukamengo nta kindi kintu na kimwe cunguka wowe uriko urakora. Ariko mugabo siko bimeze, birakunda yuko we expose ikintu ucumvise akagikurikira, utacumvise nawe urumva nyene c'est son droit. Na kagaruka rero mu biganiro bindi vyo kuri Ntambwe Idahita TV na Gahwane. Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, amagara meza, kugubwa neza, kuranirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije jewe Janvier Manirambona nasanzwe mbana namwe muri kino kiganiro. Igihe cyose kiba catunganijwe kikongera kigashikizwa na jewe nyene kuri Ntambwe Idahita TV, haba kuri YouTube no kuri Facebook. Tumaze iminsi tubaganirira ku bijanye n'indwara yo kubungwa kw'amenyo, ibungwa ry'amenyo canke la carie dentaire mu gifaransa kumbure, kuba kibangukira no kubagikunda cane. Hanyuma rero twarabaganirira ibitari bike, turababwira ingene ibiharuro hirya no hino kw'isi vyifashe, turababwira inkomoko y'iyi ndwara, vyinshi mu bituma iyi ndwara ibaho, vyinshi mu bituma abantu barwara iyi ndwara. Amenyo akabungwa, amenyo agakunda gutobagurika, amenyo ugasanga aravungagurika, ugasanga bafise amenyo novuga ngo ntakomeye. Uyu munsi rero twagomba turabire hamwe, nubwo twagiye turamira nk'ababicako novuga ngo ku mayange, turabire hamwe rero mbega ni ibihe bintu umuntu yokora kugira ngo akingire amenyo yiwe ntahave nogira ngo abungwa. Igituma mvuga yuko twabivuze tubica ku mayange, nuko burya tuvuze ibikunda gutera ikintu kanaka, indwara kanaka, biba bisigura yuko kugira ngo umuntu ntagware iyo ndwara rero yirinda ivyo nyene biyitera. Aha rero muca mwumva yuko umenye ngo iki kintu nico gitera malaria, uca wumva yuko mu vy'ukuri mu yandi majambo wirinze igitera malaria uba wirinze kumbure icotera iyo ngwara, uba ukoze ahubwo igisaba kugira ngo umuntu akore ntahave agirane agwara iyo malaria. Rero ngaha twagomba turabire hamwe uyu munsi kumbure ikijanye no kwiyugumura kwa misi yose, ingene umuntu yogira le brossage quotidien mu buryo bubereye, kuko hari igihe umuntu yicwa no kutamenya, hari igihe usanga umuntu yabikoze nabi, hari igihe usanga umuntu n'ubu abikora nabi. Jewe ndibuka nibaza ko nari mu mwaka wa gatatu wa sciences infirmières kuri kaminuza, turi muri stage rero muri service y'ibinyene vy'amenyo. Hanyuma rero umuganga yari karadukoresha stage atubwira ingene umuntu yibrosse, ingene umuntu yiyugumura. Ico gihe naratagaye, nasanze mu by'ukuri ku myaka nari mfise no ku mashuri wumva umuntu yarageze ko, nasanze ntarinzi ingene umuntu yiyugumura, ntazi ngo bwa bundi biyugumura gutya. Rero n'ubu ngaha bavanda bivugamo ko nasanze muri ano manota nateguye birimwo, kandi ni vyiza cane kubimenya. Rero umuntu ashobora gupfa mbo azize kutamenya, ariko ikintu yakimenya ugasanga ni sawa. Rero ku kwiyugumura umuntu akwiye kumenya yuko hariho umwanya umuntu akwiye kumara ariko ariyugumura. Muri kujya kwiyugumura ngo umuntu akwiye kwiyugumura umwanya utari munsi y'iminota 2 uriko wiyugumura, kandi ivyo bikaba n'imiburiburi mu gatondo no ku mugoroba. Igituma bavuga ati hariho umwanya umuntu akwiye kumara ariko ariyugumura, kino gikorwa cyo kwiyugumura umuntu ategerezwa cyangwa umuntu akwiye kugiha agaciro, akagiha umwanya, hanyuma ntagikore yirukanga. Kubera ko hari igihe umuntu usanga novuga ngo ameze nk'ubusahagura akabikora yirukanga, ariko mugabo hariho uburyo ari kubikora neza yitonze. Utabihaye agaciro, utabihaye umwanya ukwiye, usanga ubikoze nabi naho urumva ntibeza ngo bifashe y'amenyo yawe kutabungwa. Ngo rero n'imiburiburi mu gatondo no ku mugoroba umuntu akwiye kwiyugumura
umwanya utari munsi y'iminota 2 mu gatondo umuntu avyutse no ku mugoroba imbere yuko umuntu ngo aryama. Ariko kandi hagati aho twaravuzemwo yuko buri gihe cyose umuntu agize ibintu afungura bishobora kuba birimwo ibisukari, bishobora kuba birimwo ibinure, bishobora kuba birimwo aya mavuta, ivyo bintu vy'ibisigarira by'ibifungurwa bisigara mu menyo bituma amenyo abungwa kubera yuko les bactéries ngo ndavuga ngo amabactéries ari mu kanwa asanzwe aca ngo yihereza cyangwa se afungura ivyo bisigarira niko novuga. Hanyuma rero ngo mugabo kandi muri uko guhura kw'amabactéries yo mu kanwa na bya bisigarira biri mu menyo by'ivyo twafunguye ngo haca hiforoma haca havamwo amaside. Ayo maside nayo ngo niyo aca ahindukira agatuma amenyo yacu adakomera, agatuma amenyo yacu abungwa tobagurika canke avungagurika. Ivyo byose nibaza ko muvyumva. Hanyuma kandi rero iruhande yo kumenya rero umwanya umuntu akwiye kumara yiyugumura, umuntu yo kwifuza kumenya mbega noneho umuntu yiyugumuza iki mu bijanye na materiel umuntu yokoresha mu kwiyugumura. Umuntu akwiye kwiyugumura akoresheje nyene uburoso bw'amenyo, mu gifaransa tuvuga ngo ni brosse à dents. Hanyuma kandi si uburoso bwari bwo bwose, ndamaze kumva nanje uburoso usanga ushize mu kanwa ahubwo ubwabwo bwo gukomeretsa. Ariko rero ngo bisaba ko umuntu akoresha uburoso bw'amenyo bworoshe wumva ko bufite udupware turi souple. Hariho uburoso usanga bugumagumye ugasanga nyene bimeze ukuntu, vyiza umuntu ngo yokoresha uburoso bw'amenyo bworoshe yumva yuko turya tunuzeye tutagumye tudakomaraye. Uko turya dukomaraye tugira turagukwabura ku binyigishi tukaba two gukomeretsa hariya aho twakomerekeje, naho haca haza inflammation, hagaca haziramo na infection, usanga umuntu yagwaye ibinyigishi kandi ivyo binyigisho canke utwo dukomere two mu kanwa agwaye ugasanga twatewe ahanini n'uburoso yakoresheje budatomoye butameze neza. Igihe cyose muguze uburoso muze mwumviriza yuko bufise amenyo yoroshe, bikwiye kuba bworoshe. Hari umuntu yo kwimvira ngo ubworoshe ngo ntibwoza ntibukore isuku neza. Oya, aho ubworoshe nibwo bwiza kubera yuko butagenda bwukomerekera. Hanyuma kandi ngo uburoso umuntu akoresha ngo ntakwiye kumara igihe kirenza amezi 3 akiri karabukoresha. Urumva sinavyiza mbere. Ikindi kintu umuntu akwiye kumenya nuko nubwo buroso umuntu aba yakoresheje akwiye kuzagera igihe ngo agafata amazi ashushe akabushiramo kugira ngo twadusigarira turi hariya hasi muri buriya buntuzeye novangwa ry'amenyo y'uburoso munyemerere namwe baza ko atari amenyo zijya poire za ntuzeye za brossada yacu. Hariho ibisigarira biguma hariya hasi bihinduka navyo bigahinduka amabacteria, bigahinduka imigere, bigahinduka imicafu. Bisaba ko rero uburoso umuntu ageregehe akabushira mu mazi ashushe kugira ngo imigera nayo nyene novuga ngo ipfe yo kwinyegeza muri buriya buroso. Uburoso nabwo bube desinfecte buheze bumere neza. Hanyuma kandi umuntu akabuhindura atarindiriye ngo hahere igihe kirekire. Hanyuma rero ikindi kintu umuntu yokenera kumenya ni technique umuntu yokoresha. Mbega nubuhe buhinga umuntu yokoresha kubijanye n'ingene umuntu yiyugumura. Burya rero kwiyugumura nibaza ko twese benshi bazi yuko ari kugera gutyaye umuntu akanyukura kandi nyine ukabona ko yashizemo inguvu akanyukura nyine novuga ngo no kwibabaza akibabaza. Ariko mugabo burya ngo ubuhinga bwo kwiyugumura ufata uburoso ugahera hariya mwimerero ry'iryinyo ugahanagura umanutsa. Nibaza ko ngaha mubibona umuntu agahanagura amanutsa pore. Niyo mpamvu rero umuntu bavuga ngo akwiye kubiha iminota itari munsi y'iminota 2 ariko ariyugumura. Ni kubera yuko bisaba ko umuntu agenda bukebuke hanyuma agahanagura uruhande rumwe kagenda ugahanagura ugasubizamwo hanyuma ukamanura. Kubera ko iyi nkoro yo guhanagura gutyayi yo kwigumura gutyo ituma udakomereka ikinyigishi. Ibinyigishi vyawe bituma bidakomereka ugize gutyaye. Hanyuma ukagira hirya no hino, no kuvuga ku musaya w'epfo naho ucugira uduza pore kwitonda ataco wirukira, kuko igihambaye no guhanagura, igihambaye sukunyukura nkaho mengo novuga ngo ni jinisi ni koboyi
uriko uranyukura gutyo rero, haba hepfo haba haruguru haba indani haba inyuma mu menyo hose ukagira hano gahanagura. Hanyuma kandi ngo umuntu akwiye no kugira no gukoresha ivyo twavuze ngo ni amabrosette, n'utundi novuga ngo n'utubrose duto umuntu yogira akoresha mu kwiyugumura cyangwa se mu kwihaganyura utuba twasigaye hagati na hagati y'amenyo. Twarabonye ko ari abafise amenyo ahatanye, amenyo atareha, amenyo asumbasumbana ukuntu, rimwe ugasanga riri hanze rindi naryo rimeze nk'iri indani, ugasanga ivyo bituma rero hari ahantu uburoso ugize kwa kundi budahanagura neza. Umuntu akwiriye gufata rero akantu novuga ngo nk'aga cure-dent, hanyuma umuntu akagira agacisha hagati y'iryinyo n'irindi. Mbere twabonye ko hariho nako bitangwa na gafure denteur, no kuvuga novuga ngo ni souffle y'urunyuzi rwagenewe ivyo umuntu ashobora gucisha hagati y'iryinyo n'irindi, hanyuma agakwega bikagira ubwo runyuzi, iyo fure denteur igaheza igakura ibisigarira vy'imfungurwa vyoba biri hagati y'iryinyo n'irindi. Nibaza ko ngaho rero vyoba vyumvikana. Hanyuma ivyo ni kubijanye na technique umuntu yokoresha, ubuhinga umuntu yokoresha mu kugira isuku. Hanyuma kandi navuze ko umuntu yokurinda kunyukura kugira inguvu nkaho mengo nyene gutyo, kubera ko yohava yikomeretsa, yohava akomeretsa ibinyigishi, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma ikindi naco kandi gihambaye ngaha kubijanye no kwiyugumura kwa misi yose kwa buri munsi, ni ikijanye no gukoresha umuti w'amenyo. Uwo muti w'amenyo ukwiye kuba umuti w'amenyo urimwo fluor. Iyo fluor iraheza igafasha, iyo produit yitwa fluor iraheza igafasha ngo ku renforcer l'émail de la dent, no kuvuga iparwa iryinyo riraheza rikagira ngo rigakomera. Hanyuma kandi ngo iyo fluor iraproteja, irakingira iryinyo kubungwa. Urumva yuko ari produit nziza ikoranwa na wa muti w'amenyo kugira ngo bikunde amenyo ashishikare kubaho ameze neza, akingiwe, ntahave atoboka. Nibi bintu rero bishika kuri bine tuvuganye mu kiganiro cyacu cy'uno munsi, tubonye vyokogwa muri ca gikogwa, muri wa mugigwa wa misi yose wo kugira wo kwiyugumura, ko umuntu akwiye kumenya ingene yiyugumura, ko umuntu akwiye kumenya mbega nkwiye kwiyugumura gute kugira ngo amenyo yanje ashishikare kuba ameze neza, ashishikare kuba ari meza kandi akomere, ntagire amagara make, ntagoyagirike ngo akantu kose kaje gace kayahungabanya. Tubonye rero umwanya umuntu ashobora kwiyugumura, tubonye ni ibihe bikoresho umuntu akwiye gukoresha, tubonye kandi ni ubuhe buhinga umuntu akwiye gukoresha, mbega umuntu akwiye kubikora gute. Tubonye rero icakane ni umuti umuntu akwiye gukoresha, ko ari igihe umuntu yibaza ngo akoresheje uburoso bwonyene ngo nta kibazo ngo abayibrosheje, kandi vyumvikana yuko urya muti nawo usanzwe ufasha cane amenyo yacu. Bakunzi rero b'ikiganiro Yaga Muganga, jewe Janvier Manirambona nari ntiramenye namwe, aha niho ngomba ngarukiriza kino kiganiro. Birashoboka yuko uri mushasha utahora ukurikirana ibiganiro vyacu, tuguhamagarire rero gukurikirana ibiganiro vyacu mu kwiyabonesha, ufyonde kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimwo, hanyuma uzoza uronka ubutumwa bukubwira yuko twashize ko video, maze ube umwe mu bakurikirana Ntamvura Idahita TV. Abasanzwe navuga ngo ari basangwa namwe, novuga ngo mushishikare ko tumenyesha ivyimviro vyanyu, intererano zanyu, mbega ibiganiro vyacu mu vyakira gute, mu vyumva gute, bibafasha ku rugero uruhe, nibihe biganiro kumbure mubona umuntu yokora ko bijanye n'amagara meza canke bijanye n'iyobokamana. Uretse ko muri kino gihe muri no misi tumaze imisi dukora ibiganiro novuga ngo vy'amagara y'abantu, kubera yuko ivyiyobokamana twipfuza kutabikorera ngaha mugabe ugasanga imyanya ntivyorosha. None rero ndabikebanuye, naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha. Ndabaramukije bakunzi ba Yaga Muganga, ikiganiro ducishamwe inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije jewe Janvier Manirambona nkunze kubana namwe muri kino kiganiro
c'amagara y'abantu. None rero twagomba tubandanye ubuheruka mu kiganiro c'ubuheruka twabashikirije tubabwira ivyo umuntu yokora mu ntumbero yo kugira ngo afate neza amenyo yiwe ayarinde kugwara ingwara yo kubungwa tuvuga yuko ari la carie dentaire mu gifaransa. Twaboneye hamwe rero ubuheruka batabiravye ibiganiro tumaze imisi tubashirira ko muze mu birabe. Kino kiganiro ndakeka ni ikiganiro cindwi, murumva yuko hari ibiganiro bishika kuri 6 byose vyarenganye. Twavuzemo ibintu vyinshi, nanje ubwanje mba nabiteguye, iyo ndiko ndavyumviriza nkabikurikirana ndumva yuko ndahakuye ubundi bumenyi kandi nanje bikamfasha, kuko burya nagomba ndababwire ibi bintu by'ibi biganiro nkunda kubashikiriza byaba iby'amagara y'abantu byaba n'ivy'iyobokamana, nanje ndabashikiriza ibintu mba numva ko najewe bimfasha, nanje bimfitiye akamaro, nanje novuga ngo nkuramwo icigwa, nkuramwo lesson, hanyuma nkabona yuko bigize ikintu bimfashije. Aha rero nibaza yuko mukiwe guca mwumva yuko umuntu atabahisemo kuvuga yamvuga bavuga ngo intoki zose ngo azitunga abandi, nanje ndabizana ko mba numva yuko ari ibintu bizima, ahubwo kubishira mu ngiro haba kuri jewe haba kuri mwebwe vyogira akamaro. Rero uyu munsi turabira hamwe novuga ngo ni nk'ibintu bibiri umuntu yokora mu ntumbero kugira ngo ashishikare, novuga ngo kwirinda no kwiyubara cyane kugira ngo ntahave asinzikazwa canke agira ikibazo c'iribungwa ry'amenyo. Kimwe mu bintu umuntu yokora ari navyo turabira hamwe no munsi nuko ngo umuntu akwiye kwirinda cane mu mfungurwa afungura, agafungura imfungurwa novuga ngo zidafise ingaruka mbi ku menyo. Twarabonye yuko isukari, ibintu biri mu isukari, ni kuvuga ya sukari mu mahinguriro, ya maji, niko novuga ngo na maji kumbure, za Frusana, za Marte, za Energy, za Coca-Cola, n'ayo masitro, ivyo binyobwa hamwe n'ibifungurwa dufungura birimwo isukari canke banashaka ngo n'ibindi byose birimwo novuga ngo ama acide. Ivyo byose twarabonye yuko rero ari ibintu bibangamira amenyo. Ibitarimwo acide birimwo amaglycide, ibinure, ibisukari, ibisigarira byavyo ngo bimaze umwanya muremure mu ntuzeye mu menyo yacu bica bihinduka amacide. Ayo macide nayo agacatuma novuga ngo amenyo yacu agwara iyo ngwara y'ibungwa ry'amenyo nako. Rero ngo umuntu mbere kugira ngo amenyo yiwe ayakingire ntagire ico kibazo, ngo akwiye gufungura imfungurwa zitabangamira, zitarimwo ibibangamira amenyo. Hanyuma kandi na vya bindi novuga ngo vyitwa yuko bibangamira amenyo, tubona yuko bibangamira amenyo bivanye novuga ngo n'ukuntu umuntu atibrosa, kuko isukari mu mubiri ntawo hakana kudakenewe ayo maglycide. Novuga ngo ni ibinure ko mbirengira ngo ntawo vuga ko bidakenewe, ariko mugabo none kibazo rero, mbega umuntu aribuka guca yibrosa, aribuka guca yiyugumura, aribuka guca agira isuku kugira ngo ntibihave vyonona amenyo nubwo umubiri woba bikeneye. Nuko rero kubijanye n'amenyo rero umuntu yofungura cane ibitagwiriyemwo ibigirane ivyica amenyo, no kuvuga umuntu akirinda cane kwamiza mu kanwa ibirimwo aya masukari, na cane cane mbere ho rero amasukari yo mu mahinguriro n'ibindi bintu, canke kurya cane bigwiriyemwo ivyo bintu novuga ngo ni ibinure, kuko ivyo bintu bihindukira bikagwanya amenyo yacu, kandi amenyo yacu agaca hasinzikarira ugasanga ni kibazo. Nimba wafunguye ibintu birimwo amavuta, birimwo vya binure, za nyama, nimba wafunguye ibintu birimwo ako gasukari, nimba ari ayo maji, nimba ari biki, gerageza rero cyo witwararika, ugira isuku, wiyugumure, hanyuma amenyo yawe ntahave agira ibibazo. Mu biganiro vyarenganye nyene, kuko nababwiye ko kino kiganiro ni kiganiro kigira indwi, twarababwiye yuko hari n'ibibazo bizanana ku kuba umuntu aguma ajya buri mwanya, abonye imbombo arahekenye, ijojo agahekenya, amashokora agahekenya. Nibaza ko musanze muze yuko abana bari mu bantu bakunda kubungwa amenyo cane, kubera yuko agize ko ari amenyo atarakomera cane, hanyuma gaca usanga umwana yamahekenya imbombo.
aranunuza imbombo hanyuma hagiye igomba ihere agaca hekenya kajya gasigaye kujya kugahekenya hariho twihoma mu menyo tugahita tukagumayo ntapfe atwiyugumura. Hanyuma rero kubera ko ya sukari hinduka ama acide yonona amenyo gaco usanga umwana amenyo yiwe yarabunzwe kubera iyo mpamvu. Rero urumva ko ivyo ari ibintu byo kwirinda no kwiyubara cyane. Hanyuma kandi ikindi kintu twogana tubabwiye mu kiganiro cyacu cuno munsi nuvuga ngo kigira kabiri muri bino bintu bikuru bibiri tugomba kubabwira bijanye n'ivyo umuntu yokora mu ntumbero kugira ngo ntahave asanga agwaye canke hagize ikibazo c'ibungwa ry'amenyo, ngo nuko burya umuntu akwiye kugira controle ni kuvuga ngo controle technique. Abatunzi imiduga ingendeshwa harabaho ngo controle technique kugira ngo barabe yuko ingendeshwa yifashe neza imeze neza idahava igera mu ikorosi kanka gukata, kugira ngo barabe yuko ibintu bimeze neza atacuma cuba cashaje bisaba yuko umuntu asubiriza. Rero ngo n'amenyo ngo bisaba yuko umuntu afata igihengo n'imiburiburi rimwe mu mwaka. Ibi bintu rero niyumvira yuko ari bake cyane muri bino bihugu byacu bikiri mu nzira y'amajambere canke se novuga ngo bifise amikoro make novuga ngo babikora. Nanje ubwanje tuvugishije ukuri rimwe mu mwaka ntavyo nkora ngo nkontorora amenyo, ndamaze kuvyipfuza nkavyiyumvira mugabo hageze aho guca wiyumvira yuko iyo controle y'amenyo iruhande ho gutwara umwanya igutwara n'uburyo kandi wanashaka uburyo sibuka, ariko mugabo kandi ntibuba busumvye agaciro kumbura amagara yawe. Mu vy'ukuri mpora ndabishaka bigaherera mu kubishaka, ariko mugabo niko bikwiye kumera. Umuntu nakwiye kumara umwaka wose ntagire controle nimwe, ntarabe ngo agenda abonana n'umuganga ajejwe amenyo kugira ngo amurabire yuko amenyo yifashe neza, amenyo amerewe neza, ko atakibazo amenyo yiwe afise. Kubera yuko hari ivyo umuganga yanonosoye indwara z'amenyo aravye yuko akubwira ati burya aha hantu harabura iki mugabo wewe ugasanga ntopfa warabonye yuko ivyo bintu ari nkenerwa bikenewe. Rero kubwiyo mpamvu ni ngombwa ko wogenda ukabonana n'umuganga rimwe mu mwaka. Nuko rero bakunzi bayaga muganga mwabanye natwe turabashimiye muri kino kiganiro cyacu cuno munsi. Jewe Janvier Manirambona naye ntaramanye namwe, aha niho ndabikebanuriye. Bashasha mufyonde kuri sabone canke subscribe bizobafasha kuronka ubutumwa bubamenyesha yuko twashize ku biganiro. Ni Agahwane.